Munkundire mwese ndabaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nongera indi rimwe kubaramutsa mu izina rya Yesu. Nongere ubugira gatatu ndabaramutse mu izina rya Yesu. Aha, aho rero karafasha. Numva ntewe iteka muri kano kanya ko kuronka umwanya mwiza wo kuvuga ijambo ry'Imana. Burya iki gikorwa cyo guhagarara ngaha uri kuvuga ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye, haba ibindi ko ndakora, haba gusigura, haba kuririmba, burya ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye gose kuko uba uri kuvugira uwagutumye. Kandi mwijuru baba ariko bagukurikirana. Ivyo uvuga utegezwa kuvuga ivyo bagutumye. Nuko Imana n'umunyembabazi iratugirira ikigongwe kuko hari kenshi tubesha. Abantu bakabesha mu vyo bavuga. Bavugira Imana nk'abo yatumye kandi itabatumye. Ndanezerewe rero no kuronka akanya keza nkaka kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Je ndakunda gufata umwanya wo kwiyumvira Pasika. N'ubu ndaciyumvira Pasika. Kandi amajambo tuza gusangira n'amajambo azunguruka kuri Pasika. Uri kuriyumvira Pasika, ukuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, ntushobora kuvuga Pasika ngo wibagire kubambwa kwiwe. Kandi iyo uri kwiyumvira kubambwa kwiwe n'ingene ivyo byose byagenze, hari amazina abiri udashobora kwibagira. Hari amazina abiri akuza imbere. Hariho abagabo babiri udashobora kwibagira. Hariho intumwa zibiri zakoze ibintu biramenyekana muri iki gikorwa udashobora kwibagira. Imwe ninde? Yuda. Yuda yagurishije umwami Yesu. Inoti agira gute? Ashira kuwa inyuma. Akinira idiri ku mwami Yesu. Arakina idiri, inoti arazakira. Kandi yaraza ati ujya mugabo arakomeye, jewe yandayacikana, ntaho bamushira. Ashira ku mufuko. Yuda. Namye ndiko ndiyumvira amajambo tugiye gusangira. Naciye nibuka yuko mu mwaka ataruyu naciye ndaba mu gitondo nariko ndaraba nsanga mu mwaka w'ibihumbi 2023 itariki zibiza ukwezi kwa kane twari twegereje Pasika. Nsanga narasangiye namwe amajambo y'Imana yo kuri uwo mugabo. Nsanga twavuganye ngo Mana undinde kugira umutima nk'uwa Yuda Iskariote. Amen. Ico gihe twaramuvuze ko ingene yadandaje umwami Yesu. Hariho rero uwundi mugabo agira kabiri mu ntumwa ziwe, nawene yakoze ibitari bike amarorerwa muri iyo periode, muri ico gihe. Nawene udashobora kwibagira ninde? Petero. Uno munsi tugomba tuvuge kuri Petero. Petero, bwira mugenza wati Petero. Petero yakoze ibintu nukuri. Ivyo yakoze ndazi ko mubizi. Yagize iki? Yihakanye nde? Umwami Yesu. Uno munsi umutwe w'amajambo w'uno munsi si Petero yihakanye Yesu. Si Petero yihakanye Yesu. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Mana duhamarira yo kwihana nka ya Petero. Amen. Mana duhamarira yo kwihana nka ya Petero. Dusome iki gice tugiye gusoma, izi nkuru tugiye gusoma urazisanga muri Matayo, Mariko, Luka, Yohana, ni henshi mugabo nashimye ko twosoma twakura mu gice ca 22 c'igitabo ca Luka. Luka 22 umurongo wa 54 ni Petero yihakana Yesu.
Mana duha amarira yo kwihana nka ya Petero. Luka 22 ku murongo wa 54 haravuga ngo baramufata baramujana bamwinjiza mu nzu y'umuherezi mukuru, ariko Petero amuja inyuma barengarenguka. Bacanye umuriro hagati bicaye hamwe, Petero yicara hagati muri bo. Injoreke imubona yicaye ahabona, imwitegereje ivuga ati n'uyu yari kumwe nawe. Petero agomba atangure rero bagabo. Nawe arabihakana ati eka wa mukenyezi we, sindamuzi, mimi simujue uyo muvuga ntawenzi. Haheze akanya gato uwundi aramubona amubwira ati nawe nyene uri muri bo. Bakoze cyane. Petero aramwishyura ati eka wa muntu we si jewe. Baye bwira kangahe? Kabiri. Haheze umwanya nk'isaha imwe uwundi abivuga ashimitse ati n'ivy'ukuri uwu yari kumwe nawe bitaye ko n'umunyagalilaya. Petero aramubwira ati eka wa muntu we, eka sinzi n'ivyo uvuze sindabizi. Babaye bwira kangahe? Akivuga uwo mwanya inkoko irabika. Umwami Yesu agira gute? Arakebuka. Yitegereza Petero. Petero yibuka rya jambo ry'umwami Yesu ingene yamubwiye ati uyu munsi inkoko itarabika uja kunyihaga gatatu. Umurongo wa 62 arenga irembo araturikisha ararira. Imana yacu ihabwa icubahiro. Tubona rero izi nkuru zijana ni rukurikirane w'amakuru yabaye gushika Yesu arabambwa, aragirirwa nabi, arapfa, arahambwa, arazuka ku munsi ugira gatatu ari wo munsi wa Pasika twahimbaje. Turabona yuko rero Yesu baraje kumufata, bamuzana mu nzu y'umuherezi mukuru. Tubona yuko Petero amuja inyuma barengarenguka. Tubona bicaye mu rugo bariko bota umucana. Petero nawe yari hagati muri bo. Hanyuma batangura kumubwira, urabona bo bari bicaye bazinanye, mugabo habamwe umuntu umwe muri bo atari wabo ari we Petero. Injoreke y'umuherezi mukuru iraza, n'uyu yari kumwe nabo. Petero ubwoba ati gwa, ati noneho jewe ivyo mbona bariko bagira Yesu cire bijya bintu wapi? Ati acarishura ati eka wa mukenyezi we, eka bireke je sindamuzi. Sindamuzi. Cyawe yumvira Yesu ariko arumviriza Petero, ariko amwihakana. Hanyuma uwundi aramubona ati nawe nyene uri uwo muri bo. Ati eka wa muntu si jewe. Haheze nk'isaha imwe uwundi abivuga ashimitse ati n'ivy'ukuri uwo muntu yari kumwe nawe bitaye ko n'umunyagalilaya. Nawe ati jewe ivyo uvuga ntavyo nzi. Usomye mu yandi majambo mu zindi nkuru, hariho aho usomye muri Yohana izi nkuru, urabona yuko uyu muntu agira gatatu yamwagirije yari inshuti ya wa wundi Petero yaca ugutwi. Nukuvuga Petero bari bamunzi, bari bamubonye ari kumwe na Yesu, mugabaha yariko arahira ararengwa ati jewe uwo muntu ntawenzi. Uyu Petero tuvuga ntiyari umuntu asanzwe. Mu buzima bw'intumwa yari umwe muri za ntumwa 12. Kandi tubona yuko Petero yari zimwe mu ntumwa za mbere Yesu yahamagaye aciye ku kiyaga cy'i Galilaya. Ushaka kubisoma ubisome mu gitabo cya Matayo 14 ku murongo wa 18 kugeza 20.
niwe Yesu yari mu ntumwa Yesu yahamagaye, kandi yahamagaye ubwa mbere ubisomye yari mu ntumwa zegereye umwami Yesu cyo kimwe na Yakobo na Yohana. Nukuvuga bari abantu bamwe twita nko muri leta hajya bakavuga tujya mushikiranganje arishikira kwa president. Nukuvuga ntiyari umuntu asanzwe Petero. Kandi muribuka yuko Petero niwe yasavye umwami Yesu ari kugendera ku mazi ati aramusaba ko yogendera ku mazi, naho vyaciye bimugora gatoya. Kandi tubibonye twavuze yuko kubera urukundo yakunda Yesu, Petero niwe yaciye ugutwi umuntu umwe mu inshoreke y'umuherezi mukuru muri bamwe baje gufata Yesu, ariko muribuka ko Yesu yaciye asubiza ko uko gutwi. Kandi usomye ubandanije, ndiko nababwira Petero wese ubandanije ubona ko Petero ariwe mu ntumwa za mbere, naho biruku naho yamwihakanye yinjiye mu mva y'umwami Yesu amaze kuzuka. Uyu Petero ubandanije gusoma urabona amajambo akomeye yavuze ku munsi wa mpwemu yera yaza, abwira abantu uti ntimwihende muvuga ngo aba bantu baraborewe. Oya, nuko ivyanditswe biriko birashika ngo ku minsi y'iherezo nzosuka mpwemu yera kuba ari mw'isi yose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa. Uyu Petero niwe tubona mu vyakozwe n'intumwa gice ca 3 akiza wa muntu bari kumwe na Yohana, wa muntu yari agwaye amaguru igihe kirekire ari ku rusengero rwiza. Bashitse ku muryango w'urusengero, wa muntu akabitegereza kugira ngo abasabe, ariko Petero ngo arahaguruka n'ugushizi bw'amanga n'inkomezi za mpwemu yera, aramubwira ati haguruka turabe. Nawe arahaguruka ati noneho ubu kigomba gicemwe, abagabo ko ndababona bagomba kumenya. Mugabo aramubwira ati ifeza n'izahabu navyo dufise, ariko icyo dufise turakiguha nk'izina rya Yesu, haguruka. Maze arahaguruka, babona agenda. Semeni amen. Petero rero ntiyari umuntu asanzwe mu buzima, kandi ukurikiranye n'intango y'ishengero n'ivyakurikiye, Petero yari umuntu akomeye. Ariko Virgile ya siku ya leo, Petero ayihakana Yesu inshuro zingahe? Kandi usubiye inyuma gatoyi, muri Matayo 26 ku murongo wa 35, amasaha ariko aratujana, mwese ndazi ko muri amasomyi babiri. Urabona yuko Yesu yari yabagabishije, arababwira yuko ivyo ari byo byose ati Satani yabasavye ngo bagosore, atariko wewe Petero ndagusengeye ngo nivyamara kurengana uzoremeshe bagenzi bawe. Aranababwira ati jewe uri joro ivyanje birabatsitaza. Petero niwe wa mbere yahagurutse ati mwami n'abandi vyo batsitaza, jewe apana, ntibishobora kunsitaza. Tikandi niteguriye kujana nawe no gushika mu rupfu tuzojana. Ndiko ndasoma ya majambo, naciye nibuka indirimbo dukunda kuririmba 108 ntawo makantike ngaha. 108 numva gatero ka mbere kariko kabiragira. 108 ivuga ngo iki 108 ijya duhora turirimba. Iraryoshe cyane ijya ndirimbo, iraryoshe gose iyo tuba dufise umwanya muri twayiririmba yose. Ivuga ngo je ndumu Kristo nzokwama ndiwe mu bintu vyose gushitsa gupfa. Je ndumu Kristo ndashinga intahe n'igihugu cyose cyo twenga. Je ndumu Kristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo, kuko aho yafa
yazira jewe bikwiye na. Amen. Natwe turashinga intahe, turayishingira Yesu. Petero rero aravuga ati jewe uko biri kose naho hoba mu rupfu nzogukurikira. Mugabo murabona ibyabaye, yamwihakanye mara 3. Urabona wa muntu yari yakubwiye kwa gukunda. Rero uri kuravuga iby'urukundo ngaha cyane cyane muri uru ruhande. Baravyumviriza gose. Muzehe avuze itangazo ngo naho biruko ndashaka gukunda. Naciye numva ngo ngaha ari nyinshi. Sinzi ko ngaha anaho no ngaha ndabibona no ngaha. Yamwemereye kwa muku naho bigenda gute. Mugabo gatoyi yaramwihakanye inshuro 3. Hanyuma Yesu araba inyuma. Petero ararira. Hari bituma bibiri vyatumye Petero yihakana Yesu. Igituma ca mbere tubona yuko Petero yari umuntu yiyemera w'ibishobisho, maze ntiyafata nkama impuri canke impanuro. Tubona kandi ko Petero muri ivyo nyene Yesu ariko asengana nabo ababwiye ati yamara birakomeye, mube maso musenge ntimuze mu mose amabi. Yasanze bagize gute? Basinziriye. Uno musi hari abakristo benshi bari mu ngorane kubera kutumvira imburi nka Petero. Hari imburi n'impanuro abantu batumvira. Hari imburi n'impanuro abantu batariko bakurikiza, bigatuma Satani aje agatera umugere bakaca bagwa igihumura. Hari abigeme benshi bariko bagira ingorane kubera kutumvira impanuro. Bakabwira bati yamara bajya abantu ujya muhungu mugendana bijya bintu sivyo, kajyaga kukusiko ngo muzehe ngo wewe ngo uno munsi ngo turi muri generation.com ngo tugeze kuri ibi. Mugabo igihuhusi kimaze kuza, abafata Yesu amaze gushika, Petero yaciye agira ubwoba. Na mpamba yarafise ndiyigeze abwira Yesu none kutugiye uko sinshaka kukwihakana, none minkomezi ntabyo yigeze avuga. Yesu aramubwira ati musenge ntibuje mu mosha mabi, muririmbye. Urazi mwebwe ko mutubwira byinshi, ngaha turirimba byinshi n'ubu duhejeje kubiririmba. Bagenzi, ni ngombwa ngo twame tugavye dusenga Imana, ahandi ho Satani aje aradutembagaza. Hama umwigeme amaze kugira izo ngorane, ni nguko abarongozi bamuhanuye canke abavyeyi bagira uko. Urabona ko Yesu yabwira yaraba inyuma. Ari jambo Yesu yabwiye Petero. Nta na kimwe yarihoreye gusa, yaravye uko. Hari abantu uno musi n'umuryango w'ishengero yo utinya. Hari abantu yiyumviye abantu bamubwiye ibintu ararira. Mugabo kubera iki ukengera imburi? Yamara abo bantu mugendana, abo bantu muri kumwe, iyo migambi abo bantu mugendana, yamara ni ngorane. Bajya abantu mugendana s'abantu beza, bajya bamama mugendana s'abantu beza, bajya papa bamugendana bijya bintu mukora. Bega ndababwira, urazi yuko no mu buzima bwa misi yose bw'umubiri hari abantu bagira ingorane kubera kutumvira impanuro z'abandi. Abantu barashaka kukubwira ati yamara ivyo bintu dandaza sivyo birahomba ntukurikirane. Nawe ngo jewe ndeka nafashe ingingo, akajayo agahomba. Amaze guhomba abamuhanuye kenshi iyo ari abana beza ntaco bavuga barihorera. Mugabo babonye uca wibuka nka kumwe Petero yibuka ivyo Yesu amubwiye. Hari ingo nyinshi ziri mu marira kubera kutumva impanuro. Wafashe ingingo mbi, barakubwira yamara ujya muntu uramuzi mugiye kubana. Mama ati jewe baba nafashe ingingo. Sawa, endelea. Mugabo no munsi unajuta. Kubera iki? Kubera
kutumvira impanuro, kutumvira imburi, gushikana abantu kure. Ararira, yaramaze gufata ingingo, arabandanya abantu, hari abantu umenye arakubwira ngo mu matwi yasize y'ipampa, akarishirayo kweli akemanga. Tiyamara wewe iyo nyambaro siyo uri kukwega Satani ngo reka. Hari ibintu dahindura byaramaze kuba. Niwa gwa mucaha ugatwarinda, ishengero rizoguhagarika maze rikugirira imbabazi, kandi n'ijuru rizojya kugirira imbabazi. None iyo ngaruka nayo, uyo mwana wibaza ko adakeneye ibyo afunguraga mukobwa, ntazobikenera. Kandi ukiri umunyeshuri wibaza ko ingaruka yabyo muzoba muheza mwijuru, bazobaguhariye. Ishengero tuzoguharira, dukoma amashi, usubire no mu bikorwa uzobisubiramwo. Mugabo umenye uwo mufa, abantu bo mu kizungu uvuze umufa ntibawumva. Agasosi, ako gasosi kawo. Kera twebwe tukiri bato, twe twarezwe na nyogokuru, je na papa Jose. Nyogokuru yakubwira ati umufa w'ibiharage ni uvyibusha umwana, yarakubwira ati utamire, ntiyemera kutakara. None nawe mwigeme, nawe musore, kukwepa ugakwepa, bakubwira ati zana rasiyo y'umwana, niwe wabikoze. Kubera ikiyo wumvira, Petero rero kubera kwihagararako, kubera kwiyemera, kubera urumva avuga ati jewe ni jewe nyene, jewe. Urazi hari abantu bakora ibintu bibi kubera kwiyemera no kwihagararako. Urazi urashobora kugira ingorane n'abantu muri quartier, mugabo kubera kwiyemera, azi ko ari wo muntu azi ubwenge, yumva yoba kengereza, ugasanga yakoze ibintu bibi, ugasanga abantu bariko barashwana bagira nabi, araba Kristo. Kubera ikavuga ati jewe ni jewe. Dada, baba, wewe ni wewe, ariko Imana ni Imana, igumira Imana mu bihe byose. Petero rero yari kubaza ati nkora ikiga mwami, igihe yaburirwa aranka kuburirwa. Maze uriyumvira injoreke niyo iramutera ubwoba. Avuga ati nukuri jewe uyo muntu sindamuzi. Mwangoma ndababwire, ikigira kabiri catumye Petero yihakana Yesu n'ubwoba. Ndababwira ubwoba ntimutwenge. Ubwoba burashobora gutuma ugira ibintu ngahoza abantu ukumva bariko barasatete nta uva ngaha. Ivyo bangaha mu rusengero ntavyo nzi. Hari nabo twosanga aho bicaye ivyabaye tutobimenya. Kubera ubwoba, Petero agira ubwoba. Hari rero abakristo benshi bariko bihakana Yesu nka Petero kubera ubwoba. Hari abigeme bariko bihakana Yesu kubera ubwoba. Akavuga ati jewe uko ngana noneho nta mugabo nkironka. Ugutumbereye akakubwira ati je nagushimye, mugabo imbere yuko tubana, kugira ngo nemere ko nawe wanshimye, tubanza kugenda ahantu turahetse. Ukacugira ubwoba bwa kazoza bwo kugomba utakaza umugabo, ukavuga uti nta kundi ndemeye. Muheza kubikora, Yesu acacisha muri ya ndirimbo duhejeje kuririmba, ikiza mu mutima wawe. Wari wararirimbye ngo iki? Ngo je ndi umukristo. Je ndi umukristo. Kijya gice ca mbere kiraryoshe cyane, ngo mu bihe byose, mu bintu byose, ngo gushika gupfa. Ico nyene nica cakwibutsa, hakwibutsa wamenje abandi akaba bagomba kubakana. Umuga ati umviriza rero, twarahejeje byose, twarumvikanye, dutegeza kubanza kugenda hanaka, sino ntuzobunyeretse ku nkunda. Yesu kamuhemukira, ukamwihakana, ukagenda mugaheza. Ndiko ndategura amajambo namye nibaza ikintu. Uwo hagapimo abarongozi akabaha,
baze tubarondera agapimo muri bwa buhinga bugezeho. Hama umunsi wa mariage ujya murongozi aza kwinjiza bajya bageni, akajane ageze hajya imbere, ako gapimo ko bakavuga gati mbariza aba bantu bararyamanye canke ntibaryamanye. Simvuze ko basambanye imbere y'igihe, simvuze ko birashoboka yuko waragiye mu vyaha ugasambana ukihana, sivyo ndiko ndavuga abantu babiri bagomba bagire mariage. Ako gapimo ujya murongoza agenda afise Bibiliya, urabibona agenda ngaho nabo bari bahaga imbere y'urusengero imbere yuko yinjira, akaca abanza kakagira ngo jiji kagaba gafise ijwi kavuze iryo jwi rica rivuga ati aba barasambanye. Urumva nta kundi baca basubira inyuma. Nabo subira inyuma gayemwe, nabo subira inyuma, muvuze ngo ya bo subira inyuma. None uwo ntaba yihakanye Yesu, ntiyihakanye Yesu, kuko ikindi gihe Petero turamutunga intoki nyinshi ngo yari yihakanye Yesu. Mugabo ho twibagira ingene Petero yagarutse ku mwami Yesu, ingene yihanye. Aribyo turiko turavuga. Ni bangahe muri twebwe baja mu bapfumu ngaha kugira ngo baronke ubutunzi? Ni bangahe muri twebwe hari abandi baheba Imana bakaja mu bintu bibi? Turiko turavuga inkumi n'umusore. Hari n'abandi bamenja kugira ngo ntibave mu kazi, yahora mpibi nanse acahagarika kubera ubwoba nzoca mpfa, nzobaho gute kubera yahora mpibi nazi ibi nibi. Ubwoba bugatuma abantu bihakana Yesu. Mugabo ngoma ndakubwira ikintu cyose kigutuma wihakana Yesu ugihebe, kuko Yesu n'umwizigirwa azobikora, ivyo wifuza byose azobigukorera. Semeni amen. Urero dusigaye dufise abakristo basigaye bari ubwoko bubiri. Hari umukristo yemera Yesu wo kwa Mungu n'umukristo wundi wo hagati mu ndwi mu madiri. Uwundi muntu yambariye ikintu canteye ubwo barambwira ati muri kano kazi kacu rero ivy'Imana banza uzubigumiza mu kigobe. Ati ngaha twebwe hageze kudandaza uramenya umunzani ingene ubugira, hageze kudandaza urashiramwe icaboze, hageze kugira gute uragira gute. Ivyo vyose mugabo twese dutunga urutoki Petero. Maze Yesu amaze guhindukira, Petero arasohoka, bisobanurwa yitandukanije nabo barimwo, ararira. Mu Bayuda amarira nkajya yaramarira yo kwicuza no kwihana. Maze Petero arihana, kandi nkuko twabivuze yabaye umuntu akomeye. Isengesho ryacu ryo muri kano gatondo riko turarangiza. Mana duha umutima wo kwihana, duha amarira yo kwihana nk'aya Petero. Benshi turabatsindwa imbere y'Imana, mugabo tuguma tugamagira tugakora ibikorwa mu vyaha tukibaza ko Imana itabibona. Ariko Petero yibuka ico Yesu yavuze, nkuko nawe ucibuka, kuko wibuka amasezerano, araturikisha ararira. Ese icompa muri kino gitondo tugaturikisha tukarira. Iyumvire, subiza inyuma, urabe ko Yesu ariko arakubona, akwibutsa amasezerano yawe imbere y'Imana. Hanyuma uce bugufi wihane, uce bugufi wihane. Nababwiye uri kuvuga ibya Pasika ntushobora kwibagira kuvuga aba bashinga ntaye babiri. Burya aba bantu babiri Yuda na Petero bose bakoze amarorego. Umwe yagurishije umwami Yesu, uwundi aramwihakana. Mugabo ico dubona bahereje amaherezo yabo yabaye yatandukanye. Yuda yaranse kwihana, acagira gute? Acaja kwiyahura. Petero acarahindukira ararira n'umubabaro mwinshi, agaruka ku Mana, Imana iramubabarira. Sinzi uwo muri abo bagabo babiri ugomba guhitamo. Ugomba guhitamo kugenda nk'umutima wa Yuda yakomanaje umutima, aho kwihana akaja kwiyahura, cyangwa ugomba gukubita inkoro hasi urire imbere y'Imana, urire uhitemwo Yesu.
maze uvuga uti Mana mbabarira, Mana mbabarira, ndagomba muri kino gitondo tugira ayo marira, ndagomba muri kino gitondo dugira intundu. Ninde afise intundu, ninde yumva afise intundu avuga ati Mana ndarize kuri kenshi nakwihakanye mu buzima butandukanye, naho kenshi nabona ko Petero ari we yagize nabi gusa. Ninde afise ayo marira ngo ahaguruke dusengere hamwe? Nsubiza inyuma, ninde mu buzima bwiwe atarigera yihakana Yesu mu vyakora? Ninde yovuga ati jewe nukuri nkuko Petero yavuze ati jewe no mu rupfu sinzokwihakana, naho vyosaba gupfa nzemera gupfa. Avuga ati jewe na jewe nuko ndi sindigera nihakana, ntabwo nihakana Yesu mu buzima bwanje. Aduze urutoki. Twese nanje ningo turabasindwa imbere y'Imana. Muri kano kanya turire imbere y'Imana, turire Imana, turire, duhaguruke turire Imana. Timana mana mana, twarakoze, twaragendeye, twarakoze, twaragize, twariyumviriye, twaragize, bijya nyene ubirege mu izina rya Yesu. Timana duhindure, utugira abantu b'inkomezi nkuko wagize Petero, uduha ubushobozi budasanzwe. Oh, haleluya. Oh. Haleluya. Nagomba nsabe umwe mu bakozi b'Imana ashike ngaha asengera ishengero. Kumbura acasengera n'abagwaye ku mwanya usa n'uwatujanye. Asabe kugira ngo Imana yumva amarira ishengero riko rirarira, amarira yo kwihana. Oh, numva atawe nshaka kuvuga mu barongozi, ariko uwumva afise intundu yo kuririra akaririra imbere y'Imana rira no shengero, twese dukubise ingoro hasi turira, dufise amarira yo kwihana, dufise intundu yo kwihana nka Petero. Ashike hano atore mikrofoni asenga.